kurikirana kuri televiziyo HOMEWOOD TV ndetse tukatufuje n'ikaze mu kiganiro cyacu uno munsi kuri mikoro mbona muri kumwe na Didier Gateka ndetse nkaba nabazaniye umutumire abikora neza muri filme asanzwe mu kinyamarevesi n'umukobwa mwiza ndabatuye ni muri cyo kiganiro nyine home vibes aho tubazanira abanyempano b'abarundi cyangwa se b'abarundikazi. Uyu munsi rero nkaba nabazaniye umurundikazi abikora neza muri filme asanzwe akina muri Rukundo TV. Jaja turaguye kaze muri HOMEWOOD TV. Murakoze cyane. Twizere ko mumeze neza. Ego ndameze neza. Jaja ni umunyempano asanzwe gukora neza muri Rukundo TV. Mbega Jaja wahereye gukina muri Rukundo TV nyene canke? Nahereye gukina muri Rukundo TV nyene. Ya Jaja watangiye gukina ryari filme? Sigiye kirekire ariko sinavuga ngo ni gitoya. Gusa baheze nk'amezi 6 uko. Okay. Mbe Jaja murubaza usanga nakwise umukobwa kandi no sinubatse. Jaja arajari inkumi n'umukinnyi wa filme nibaza ko abasanzwe bakurikirana Rukundo TV muramaze kubona filme ziwe arazi gukina cyane nibaza ko abimenyereye cyane nubwo yatugiye ko ari igihe gito ahubwo ngira ngo ayimazemo igihe kirekire cyane. Mbega Jaja ukina filme kubera iki? Na filme kora ndabikunda bwa mbere ubwa kabiri ndabikora nk'akazi. Ubwa kabiri ukora nk'akazi. Mu minsi Jaja ari mu kudusohokana Jaja ngira umaze kuronka amahera menshi muri filme. Si menshi cyane umva si make kandi si menshi cyane ibisanzwe sikirenga mugabo wayankuye jewe ndashaka kuyaronga. Jaja akina muri Rukundo TV. Mbe Jaja urakunda ko ukina mu yandi makrebe atandukanye nk'umuntu ashoboye kugukenera kugira ngo ushobore kuja gukina urashobora kuva muri Rukundo TV ukagenda gukina canke bivana n'amakontra mufitaniye no muri Rukundo TV? Amakontra dufitaniye no muri Rukundo TV ntambuza kuja gukina ahandi hantu mu gihe twabivuganye canke mu gihe baba bavyumvikanye. Bivuze ngo umuntu wese ashobora kubona Jaja filme ziwe akavuga ati muri filme yanje bivanye na casting nkeneye ndashobora gukenera ujya mukobwa ashobora kukuronka aje muri Rukundo TV. Rumva tuba dufite ukuntu tuvyumvikana kugira ngo ashobore kuja kurikena. Mbe Jaja usibye ko filme uyifata nk'akazi canke ubikora kubera ubikunda isanzwe ari impano yawe canke nyene urabikora ko usanzwe uronka iyo noti? Usanga wabonye ko uronka inoti uvuga ati reka nandi njeyo kugira ninjize kagafaranga. No kuntu navuga ngaho afite mvuze ngo ndabizi canke ni impano yanje nibiki gusa impano nubwo ubuyifise uragerageza ukavuga ati reka nongereze ko ndabe ko nosumvya habasi gatoya. Sinovuga ni impano canke ngo ni ibintu nkora ngo kubera ndonka amafaranga. Umuntu ashaka kubimenya aje muri Rukundo TV nawe vyibonere nabone by'ukuri kwikora impano ndabikora nyene kazi. Jaja ubwa ushobora kubikora kubera ko bikunda cyangwa ushobora kubikora kubera nk'akazi. Mbe mu kibano aho ubaye canke muri famille yawe iyi filme yawe canke novuga ko kazi kawe ukora ka filme abandi bagafata gute bakakira gute? Uko abandi bavyakira sindavyitaho cyane. Sinova vuga ngo abandi bavyakira uko kubera sindabarimo sinkora ndababaza ngo vyakira gute. Meje kuri kota yo wanje ndabifata nk'akazi. Ubifata nk'akazi. Hari umuntu ashobora kuvuga ngo arahura na filme bivanye n'ikibano harimo. Nibyo urashobora kutabyitaho ukavuga ati bariya babifata ukuntu kumugura umva umuntu wese arafite ukuntu yitaho ati Jaja muri filme ndamubona ukundi kuntu. Dufate bivanye n'ibyo ukina ko muri filme nibaza ko iseni yari yose baguha urashoboye kuyikina nk'umusineyaste. Hari undi muntu mu kibano cawe ashobora kuraba bivanye na filme wakinye navuga ngo uko yaragufata utarinjira muri kariyeri yawe ya film ugasanga gufata ukundi kuntu bivanye n'ibyo ngira yagiye arabona navuga ngo filme ukora nta kintu biguhindurira bivanye naho ubaye. Jivanye naho mbaye sinovuga ngo bimpindurire iki kubera ni kujya nyene twari tumeze kujya nyene twatera inkuru gusa sofu habaye filme ravuga ati wakoze aha uku wagize uko ariko sinduva umuntu ariko arambwira
ngo ashikire okay ibyo bavuga ntabyumva bibaho ntabyonzi ariko unshikira arambwira ati vira muri kurakora neza raba ukosore hajya wagize uko umva abo ni mu bantu bashikira nko mu bagenzi canke nabandi tutaba turabagenzi nk'umvugisha uko mugabo nta muntu arashikira ambwire ngo bige bintu ukora sivyo ibiki n'ibiki ntaho ndabona Jaja usanzwe ufise akandi kazi ukora hambavu y'akazi ka filime nta kintu bigutwara iyo uri kurakora filime n'akandi kazi kawe usanzwe ufise uvuga ngo filime ko nayo nyine navuga ko uyifata nk'akazi muri filime bashobora kuvuga ati turabakeneye umunsi uyu n'uwa casting canke bavuga ngo mbivanye n'ako kandi kazi ufise hambavu nta kintu ubona ko bigutwara uri kurakina filime ubwa mbere na mbere filime niyo ituma akandi kazi nkora kagenda neza umusanzu ndandaza impunzu rero kuri ngindi mu filime ndayubahiriza cyane amategeko yabyo byose ndagerageza kubyubahiriza bishoboka ariko ku mpuzu nije mba ndiko ndikoresha nta wundi umuntu umwe aba ariko arankoresha impamvu ndubahiriza filime n'amasaha yayo ni kubera ko nzi abantu banshorera cyane n'abafana banje nicyo gituma mvuga ati iyo nza kuba ntariko ndakina irya filime simba ndiko ndonka abakiriye bangana uku simba ndiko ndonka aba cyane numva ndabiha filime ndayiha agaciro kanini bivuze ngo filime nayo iri mu bintu bituma ukora publicité yawe yo kudandaza izo mpunzi sino gusa n'ibintu bituma mbaho neza muri filime bya bishika ukakora tukavuga ati wambike abantu canke wewe ubwawe kugira ngo basi bashobore kuvuga ati bon barabye filime bakavuga ati bajya bambitswe na Jaja kugira bashobore kuvuga ati kumbe Jaja dandaza impunzi singana ukuntu nibaza ko nibyo ukora kugira bashobore kumenya yuko udandaza impunzi cane oya sivyo nkora ni nkuko ndabivuze fatana nazo vuga ati ndashaka ko mushorera no nyene babyumvise avuga ati reka tabuko ntoja kumushorera arashinze okay musanze je sinambika abakinyi ba filime sinambika abakini biki sivyo sindahashika sinashika kuri urwo rwego muganda cyari ko ndakora gusa nizera ko mu minsi y'imbere bizogenda neza navyo nkabikora Jaja arafise nuvuga ngo urafise intumbero yo kugira ngo na filime uza murakora kugira ngo ushobore kubambika iyo mpano yawe ufite dukora twenyine gusa wambike n'abakinyi n'abandi n'abasarumva ndavyumvamo gusa ndavuga ati noza ndabikora me mugabo imitaye ntiragenda neza ndacyari hasi muga ndiko ndaduga ndashima uko nareje siko nduyu munsi yandize yareje ko atariko sinzoba nduga wala Jaja hari ingorane byo bishika ugahura nazo muri career yawe ya filime ntangorane nimwe uhura nayo Jesse novuga ngo ingorane waptangorane sivye commentaire mbwa muri filime Jesse ndigera mbona commentaire ngene zituma umuntu hari ukundi kuntu nyene abafana umva namunakundwa na bose tegeze gutanga commentaire mugasi ingorane navyo ni vyiza afite ntangorane je ndabona ya filime no kuvuga ngo Jaja rorohewe muri career yiwe ya filime kandi Jaja n'umukinyi mwiza muri filime ndababwiye ukeneye kuraba ibikorwa vyiwe Jaja ni kuri Rukundo TV naza katandi hano bazosanga kuri Rukundo TV faro filime turiko turakora cyane ito kanyana okay sinzi n'ukuntu nawe utayizi nibaza ko utari umufana wa Rukundo TV Jaja urandika filime canke urakina gusa filime bashoboye kwandika abandi ndakina sinandika ndakina zawe ndakina filime Jaja nibaza ko afise impano yo gukina filime niba wipfuza ko ushobora kwandika filime ukabona ati casting fise ndashobora kurondera Jaja bivanye na casting yawe ukeneye karibu murakoze kwanza ubwa mbere na mbere ko ntumwanyakiye ku bakunzi ba HOMEWOOD TV ndabashimiye nabo nyene nibaza ko batagenda badakoze subscribe binakunze yene umuje no kuri Rukundo TV mudukorera ko ka tura nivyo bintu kwanza murabizi dukunda twakunda bakoze subscribe cyangwa dukurikirana ivyo ni ibintu bya mbere nivyo binatuma basi tuba umenye ngo utabiravye nitwobaho neza ariko biravye cyangwa dukurikiranye ibintu biragenda neza nicyo kintu cya mbere numva nababwiye ntibagira umuntu wese yumva yo ashaka ko kushorera
nawe ndamuhaye ikaze ndandariza mu kinama ku soko ngira kurabizi bisa cyane nawe turagushimiye cyane nka HOMEWOOD TV kuba wemeye kutwitaba nibaza ko n'undi munsi twagukenera ari kaze muri HOMEWOOD TV murakoze turabashimiye cyane namwe abakunzi ba HOMEWOOD TV wafasha akanya kugira ngo ushobore kudukurikirana twari kumwe n'umunyempano asanzwe akina kuri RUKUNDO TV batazira JAJA turagushimiye rero wafashe akanya kugira ngo ushobore kudukurikirana twari muri cya kiganiro Home Vibes twizera kandi ko tuzosubira guhurira mu kindi kiganiro kizaza murakoze cyane bye bye